Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Turi kuwa Mungu kw'itariki ya 28 kwezi kwa kane 2024. Tubazaniye amakuru havugwa mu ntwaro na politike ntuze gucikwa. Reka tuyatangure tubaramutsa kandi tubaha ikaze aho muherereye hose. Abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye biri mu bihugu bibanyi vyegereye Burundi, hari abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turazi ko mukurikira ivyo dushikiriza mu makuru avuga muri politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, ivugwa mu kibano, inkuru zigaruka mu vyatangajwe bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, inkuru tuba twabatohoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino, ziba zaranyegejwe bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ibindi vyinshi tutadondaguye. Turazi ko rero mudahwema kubikurikira. Hari benshi rero mudukurikira kandi mugatwereka ko mubana natwe, turabakengurukiye cane. Muri aya makuru tugiye kwibanda ku vyavugiwe mu nama nshingamateka kuwa 24 kwezi kwa kane 2024 hamwe no kuwa 28 ariho turiko turabagezaho aya makuru ntuze gucikwa. Inyuma yo kubazwa ibibazo vyinshi mu nama nshingamateka kuwa 24 kwezi kwa kane 2024, umushikiranganje wa mbere aranegura abarundi. Muti yatangaje iki? Muraza kubikurikira kuri aya makuru. Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe yishuye ko abashingamateka n'abakenguza amateka ku bibazo biri muri Burarudi, akaba yaravuze ko we atavyo azi. Icagaragaye rero muri uwo mubonano w'abashingamateka ndetse n'umushikiranganje wa mbere nuko bose bayamanitse. Gervais Ndirakobuca nk'umushikiranganje wa mbere akavuga ko ikibazo c'igitoro atanyishu agifitiye, ariko kandi n'abashinga amateka nabo bwabo bakaba barasubiranyemo. Ivyo vyose mukaza kubikurikira muri aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Daniel Gerase Ndabirabe ati jewe ntavyo nzi. Iyo niyo nyishu uwo arongoye inama nshingamateka yishe abashinga amateka n'abakenguza amateka mu bibazo biri muri Burarudi ari kuwa kane igenekerezo rya 23 ndamukiza 2024. Ndabirabe yagize ati jewe ntavyo nzi kandi natwe twese biraturengeye. Ku ruhande rw'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yagize ati ikibazo kiri muri Burarudi turakizi, baratwandikiye ariko ntiduca dufata amafaranga yo kuzifumbira ngo tuyashire muri Burarudi ubu nyene. Ico nzi nuko leta iriko irabikurikiranira hagufi. Birababaje kubona ishiramwe nka Burarudi risanzwe iri mu yambere yinjiza amakori mu gihugu ritembagara atawo binezwe kubera kubura amadevize yo kugura umwambiro w'ingano Marite. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere aranegura abarundi. Gervais Ndirakobuca yagize ati abarundi dukunda kuvuga gusa ntidukora, kandi kenshi na kenshi tukavuga twabonye akayeri. Karya akayeri katabonetse twari kuvuga amajambo agatatu, ntidusubira kuyavuga duca tuvuga rimwe. Ako kayeri kabonetse gaca kadufasha kuvuga atatu, twiyongere tukavuga atanu, ugaca usanga rero twavuze kenshi. Yavugaga ku biyeri. Ariko kandi umushikiranganje wa mbere yarayamanitse avuga ko nk'umushikiranganje wa mbere atanyisho afise ku kibazo c'ikena ry'ibitoro. Nimba umukuru wa leta y'u Burundi yemeza ko atamuti leta arongoye ifise ku bijanye n'ikena ry'ibitoro, ninde wundi azotura umuti? Inyishu zitangwa muri no musi ziranatangaje cane. Reverien Ndikuri yarongoye CNDD-FDD aheruka gutangaza ko amafaranga mvamakungu azoboneka mu myaka 5 tumaze gushora amatoni y'amavuka hanze y'u Burundi. Ndirakobuca we yavuga ko ibura ry'amafaranga mvamakungu ari ingaruka z'ibihano Burundi bwafatiye muri 2015. No kuvuga ko Gervais Ndirakobuca nawe yemeje ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cakwegeye Burundi. Gitangaje mu nyishu yiwe n'ingene ibihano vyo muri 2015 bituma igitoro kibura muri 2024. Gervais Ndirakobuca ashaka yibagize ko Perezida Ndayishimiye yari yemereye abarundi muri Nyakanga 2022 ko yifatiye mu ntoke
igitoro kandi ko kitazosubira kubura. None izo ngaruka z'ibihano ico gihe ntazo yabona. Mu bihugu vyisoneye inyishu ya Gervais Ndirakobuca yari gutuma abashinga amateka bamusaba gutanga imihoho akaza leta ifise inyishu. Umushikiranganji wa mbere amaze kuvuga ko ata nyishu leta yiwe ifise ku kibazo gihanze igihugu, haba hageze ko leta yiwe isubirizwa. Aho havuzwe igitoro mu gihe vyinshi vyankenerwa biriko birabura rwose mu Burundi. Ishirahamwe Braludi riherutse no gutangaza ko ibinyobwa rikora bigiye kubura kubera iryo shirahamwe rya mbere rikomeye mu Burundi ryabuze n'amafaranga mvamakungu yo kuranguza ivyo rikoramwo ivyo binyobwa canke matière première. Ni gutyo rero vyari vyifashe mu nama nshinga mateka, mu gihe rero umushikiranganji wa mbere yariko haranishura ku bibazo vy'abashinga amateka. Ikindi cagaragaye rero nuko abashinga amateka bamwe boba baracecekeshejwe ndetse bakaba babwirwa ko ikibazo cabo barengeje umwanya wo kukibaza, dore ko ubundi hasanzwe habazwa ibibazo mu minota 3. Benshi rero bakifuza ko vyoza birabazwa mu minota 10 kuko igihe baba bafise ari kinini. Ivyo navyo rero bikaba byarateye ikibazo mu nama nshinga amateka. Nyuma y'ivyo bibazo vyagiye cikirizwa n'abashinga amateka ndetse n'inyishu Gervais Ndirakobuca ndakugarika yoba yaratanze izo ngizo nk'uko mwazikurikiye. Ari inyankamugayo Yeremiya Niyokindi yanyurujwe n'iperereza muri komine Ntega. Umurindi wo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo rateye ubwoba no muri uyu mwaka 2024. Tugeze aho ata mezi 3 igihera tutumvise umuntu anyurujwe n'iperereza canke abuzwa irengero. Ni muri uwo murongo nyene hari amakuru avuga ku inyuruzwa Jeremie Niyonkindi umunywanyi wa CNL muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo, yafashwe n'iperereza mw'ijoro ryo kuwa 18 ijoro wa 19 kwa 4/2024. Kuva ubwo nta n'agakuru kiwe. Se Jeremie Niyonkindi ninde? Jeremie Niyonkindi ni umugabo w'imyaka 32 avuka ku mutumba Rugese muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Arubatse kandi arafise abana. Mu kazi kiwe ka misi yose ni umurimyi. Rimwe na rimwe yahora aza arajabuka mu gihugu ca Tanzania guca ingero, kamarayo amezi agasubira akagaruka mu Burundi. Mu bijanye na politike, Yeremiya Niyokindi ni umunywanyi w'umugambwe CNL. Muri 2015 yarigeze kongera mu Rwanda hanyuma ahunguka muri 2021. Kuva ahungutse Yeremiya Niyokindi yarahabona ko yinubwa na bamwe mu bategetsi, ariko karya umutima amenyo kuko atacu yari yiyotsa. Aho mugambwe CNL ugiriye ibibazo, mugambwe ugahabwa Nestor Girukishaka, Yeremiya Niyokindi yarababaye haranabiyagira bo yafata nk'abagenzi. Mu nyuma rero yaricuze ko bano bagenzi bagiye kumurega mu butegetsi nk'uko yabibwiye bamwe mu bamwegereye. Hasigaye iminsi 3 gusa ngo afatwe. Yeremiya yari afise ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi. Ifatwa rero rya Yeremiya Niyokindi uko ryagenze reka navyo tubibwirwemwo. Ku mugoroba wa 18 ukwezi kwa 4 2024 hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro, Yeremiya Niyokindi yumvise amakuru w'agacimbiri yaba kwaza kumudodorerako. Yeremiya asohoka azi ko yitavye umukuru w'agacimbiri. Ako kanya haca harafatwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Kirundo ni Pepe Habimana. Abapolisi rero bagendanira Pepe Habimana baca baranyaruka kubaha Yeremiya Niyokindi. Pepe Habimana yasavye Yeremiya ko atanga telefoni yiwe nini ya Android be na telefoni atunze yo bikoresha carte SIM yo mu Rwanda. Abapolisi rero baciye binjira mu nzu basohora umuryango wose wa Yeremiya Niyokindi batangura gusaka barondera ibigwanisho. Nta kintu na kimwe batoye muri iyo nzu kiretse telefone za Yeremiya. Niko guterura Yeremiya Niyokindi batera mu modoka nk'umuzigo. Abapolisi rero bagenda bamuhonyeyeko. Babibonye bavuga ko imodoka yamutwaye ari kamyoneti Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona. Imodoka rero yavuye kuri uyu mutumba wa Rugese yiruka cane, ntiyigeze ihagarara. Ni ku mugwa mukuru wa komine Ntega. Abaryango rero baragiye kubaza mu gipolisi ku Ntega iwabo, bajanywe nta nyishu baronse. Kuwa 24 ukwezi kwa 4 2024 abanyagihugu bo ku mutumba Rugese bari biteze inama ya Musitanteri Pierre Claver Mbanzabugabo, ariko haje umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe imibano Alex Nibitanga. Abanyagihugu rero baramubaje rwose ikibazo c'inyuruzwa rya Yeremiya Niyokindi. Yabishuye ko ataca abizi, ko bagize baravuga ko yatwawe n'iperereza. Bishuye ko vyari bihuha nk'uko vyaba bigenda iyo amatora yimirije.
iyo nyishu rero ntaho Daniel niwe musitanteri Mbanzabugabo yari yahaye abaryango ba Yeremiya Niyokindi bashitse kumuraba kw'ikomine. Ese ubwo Yeremiya Niyokindi aracari muzima? Hagize n'umenya amakuru yatanga kugira ngo ukuri kuje ahabona. Hari tubagezeho kandi n'ibindi vyanditswe n'ikinyamakuru Umuco, n'ikinyamakuru rero ca leta kibandanya naco gushikiriza inkuru mu bisata bigiye bitandukanye. Handitse ko ngo imara kazoza y'igihugu idasiguriye abenegihugu nta kamaro izogira mu gihe leta y'u Burundi iriko irafata inzira nyezina yishikana kw'ihangiro ry'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu itembere muri 2060. Ishiramwe rijejwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem rihamagarira leta y'u Burundi gukora neza inshingano zayo. Ivyo Faustin Ndikumana akaba yavugiye no mu kiganiro ahaye n'abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 24 ndamukiza 2024. Faustin Ndikumana yamenyesheje ko leta ari urwego ruraba ko igisata c'abikorera utwabo ko ruriko rukora mu mategeko, ariko hari aho usanga yabaye umudandaza. État et régulateur économique et non prix d'opérateur économique. Arongoye Parsem ahanura leta ko kugira dushike ko mbona kazoza igihugu cihaye yosigura neza bene igihugu mbona kazoza 2040 shika muri 2060 kugira ntibigumbire mu mvugo gusa. Hari gukorera mu muco, kumviriza ivyumviro vy'abahinga no kwitandukanya no kuba umudandaza. Tubakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose. Mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho. Tubafitiye byinshi twabateguriye muri uyu mugoroba. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure y'Ejuru TV. Mane bahezagire.